Umuco W'Ijambo Ministries. The word of God is light. Yesu nashimwe cyane ndabaramukije aho muherereye hose nizera ko meze neza. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ukuntu idini ari we mwansi wa mbere agwanya abana b'Imana. Idini ni we mwansi wa mbere agwanya igikorwa c'Imana. Idini ni we mwansi wa mbere atifuza iterambere ry'Imana. Idini niwe mwansi wa mbere atifuza yuko abantu bakizwa bamenye Imana. Yesu nashimwe. Idini ni iki? Idini buri gihe yibanda ku mategeko. Ahantu hose uzokwinjira ugasanga bafise amategeko bagenderako, aho iryo si shengero. Oya, iryo si shengero. Iryo ni idini. Kenshi abafarisayo n'abasadukayo bagerageje kuza kugwanya Yesu bakoresha amategeko, kuko bibwira neza yuko baza amategeko ko baba harabagororotsi. Ariko Yesu yaje yigisha by'ukuri ibitandukanye n'ivyo bigisha. Yesu yaje abereka by'ukuri ahubwo yuko batazi Imana, bakeneye gukizwa. Niyo mpamvu usomye muri Yohana ibice 3 uzosanga Nikodemu bwiwe yariyonjoroye aramusanga, kandi yari umuntu akomeye cyane. Yari umuntu akomeye cyane. Usomye igitabo ca Yohana urabona kenshi ukuntu abafarisayo bagerageje kugwanya Yesu bakoresheje amategeko cyane ivyagezwe. Umugore afashwe asambana ati Mose yavuze yuko yicishwa mu buye. Babantu bamuzanye bo bibona yuko ari abagororotsi kubera bafise ivyo vyagezwe, bambaye izo mpuzu zera. Ariko Yesu yibuka ijambo yababwiye ati uwo tarakora icyaha na kimwe nagire gute namutera ibi habura n'umwe. Idini ririko ririca abana b'Imana. Yesu atanga ubugingo. Yohana yaciye avuga neza ngo abakiriye Yesu bose nibo bafise ubugingo, ariko uwufise iryo dini nta bugingo agira. Yesu ashimwe cyane. Uwufise uwo mwana niwe afise ubugingo, ariko uwufise idini takubizi kuri nta bugingo afise, kuko dini niwe mwansi, nigo rupfu. Abanyedini nibo bashatse kwica Yesu inshuro nyinshi, bamutega imitego myinshi cyane. Biremewe ko dutanga ikori rya Kaisari kugira avuge ngo oya hamba bamwicishe, bagende kumurega ati uyu mugabo aje avuga yuko zuzutanga ikori. Agira ati nimunyereke ikingorongoro, iyi foto n'igishushanyo biriko n'ivyande ivya Kaisari. Ivya Kaisari ubihe Kaisari. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo dusanga mu Baroma 8 ku murongo wa 14. Umuco W'Ijambo Ministries. Dasoma mu izina rya Yesu Kristo. 14. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. 15. Kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo Aba Data. Yesu ashimwe cyane. 16. Mpwemu ubwiwe habwiririkanya n'impwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana. Mpwemu w'Imana ubwiwe ni cabona
twebwe yuko turi abana b'Imana ntitwavyawe n'ukwifuza k'umugabo canke k'umugore, oya, ariko twavyawe n'Imana biciye mu yihe nzira? Kwizera Yesu Kristo, igikorwa yakoze ku musaraba. Rero iyo umwana w'Imana yamaze kwemerera Mpwemu Yera ngo amurongore, ndakubwiza ukuri, idini niho rica rihaguruka, kuko Mpwemu Yera ntakorera mu idini. Ico ica mbere, idini rizoshiraho amategeko, ariko Mpwemu Yera azovuga ati oya, suko, ahubwo je ndakurongora, kuko ni jewe nzi aho ngomba kugutwara no kugushitsa, ni jewe nzi ibyo ugomba gukora. Yesu ashimwe cyane. Usomye mu gitabo ca Yohana ibice 5 urahasanga umugabo yari amaze imyaka myinshi cyane, 38, agwaye. Rero iminsi mikuru iraza i Yerusalemu, abandi baragenda, Yesu nawe aragenda rubanda, ariko Mpwemu w'Imana aramubwira ati oya, wewe ntugiye kurya izo nyama, ntugiye kunywa uwo muvinyu, ntugiye kurya iyo miceri, amapirawu n'ibindi batetse hariya, ahubwo ndashaka wewe yuko ugenda hariya kwa kirya kidendezi ugahura n'uyu muntu. Yesu ashimwe cyane. Uwo ninde yabimubwiye rero? Mpwemu w'Imana niwe yamurongoye. Abandi bariko baragenda i Yerusalemu mu minsi mikuru, nivyo bareke bagende, ariko wewe kora ibi. Aha ngoma ndakwereka ukuntu idini rikubwira ati idini twebwe dufise amategeko dukora uku, ariko Mpwemu Yera akaza akubwira ati oya, ibintu suko, kuko Mpwemu n'imigenzo bigera bahura. Oya, Mpwemu w'Imana ntakorera mu migenzo, kuko Mpwemu w'Imana arikwije. Mpwemu w'Imana ntakeneye imfashanyo mu byo aba ariko arakora. Oya, kandi ari wadusengera, kandi ari wadufasha. Aho tudafise inguvu ni watwongera inguvu, aho twananiwe ni wadushoboza, ibyo tutazi ni wabiduhishurira. None wofasha gute? Mpwemu Yera. Niyo mpamvu rero uyu munsi amadini ariko arazimya Mpwemu Yera, badashaka kwemera by'ukuri uburongozi bwa Mpwemu Yera, n'abagize ngo barihanganye n'abanyamwuka ngo baremera Mpwemu Yera, baramwizera, by'ukuri usanga bariko baragenda babivangavanga, bavanga ibya Mpwemu Yera bakavanga n'imigenzo. Yesu ashimwe cyane, kuko amadini, ugenda uraba amadini hafi ya yose uzosanga ugiye kuba umwe muri bo canke kuhinjirira, bakubwira ati twebwe mu idini ryacu twemera ibi, twemera ibi, twemera ibi, twemera ibi, mpaka ukavyemeranya nawe. Hariho n'abandi baguha n'impapuro ukanasinya. nibutse idini riraho kugira ngo uryinjiremwo ubanza guhongorwa amenyo 6, kubera umugore w'uwo mufondateri wacyo Reggio Maria atarafise amenyo. Bose rero bategerezwa guhongorwa amenyo. Urumva, ivyo si Mpwemu Yera yabivuze, nivyo umuntu yishiriyeho. Ni rya jambo Yoshua yaciye avuga, yaravuze ati Imana yararemye abantu, abantu nabo baremye abaja. Imana yaremye abantu, abantu nabo baremye abaja. Rero abantu bose bashirako amategeko kugira baronke abantu barongora, ariko si ibintu byari bikwiye kuba, kuko abana b'Imana ntibarongorwa n'abantu. Abana b'Imana ntibarongorwa n'abapastori, abana b'Imana ntibarongorwa n'ababishop,
abana b'Imana ntibarongorwa n'abahanuzi. Abahanuzi bariko barayovya abantu, bariko barazimiza abantu, babarongorera mu masezerano atabaho. Kubera iki? Kuko abantu abibwira ko bakijijwe, abibwira ko ari abana b'Imana bamaze kubivuma, bamaze kuzura idini, banka kuzura mpwemu yera. Rero abahanuzi b'ibinyoma ubu bariko barahaza, babazimitsa, basamburira ingo, babiba amafaranga yabo. Kubera iki? Kuko base kumvira mpwemu yera, base kurongorwa na mpwemu yera. Idini rirakubwira ati utampaye amahera sindagusengera, ariko Yesu akakubwira ngo mwaherewe ubuntu mutangire ubundi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Idini ririko ririca abana b'Imana. Hariho inkuru imwe nigeze kumva, si inkuru imwe, ni na nyinshi, n'amadini anavyigisha. Kumbure nawe waravyumvise. Ushiraho amameshi, umuntu ashirako amameshi ko aba yambaye imitwe y'inzoka ku mutwe. Umuntu akoresha produit aba ariko arakoresha ngo ubwonko bw'abana batonyi bapfuye. Abantu yewe bakaza bagahagarara no ku mateleviziyo canke ku ma YouTube n'ahandi bakabishingira intaye, bakavuga ati neza neza je naramanutse ikuzimu. Ahubwo uwo muntu yamanutse ikuzimu kuraba ivyo bintu bazomukoreka amatohoza nimba vy'ukuri ari umwana w'Imana. Ni gute ushobora kugira connection n'ikuzimu wewe uri umwana w'Imana? Aho kumenya amakuru y'ijuru, umenya amakuru y'ikuzimu. Ukumva abantu bariko baravuga ngo je naragiye ikuzimu, ngo mbona abana batoya bapfa b'inzoya, ngo nibo ubwonko bwabo bakoramo ayo produit ngo bagaca bayazana ngaha kw'isi. Ukibaza umwana mutonyi abapfuye ari inzira karengana atacana kimwe afise, ukuntu yorimbuka akabura ubugingo, akabura ijuru. Abandi bakavuga ngo aya mameshi abantu bambara ku mitwe ngo ni umushatsi wa Satani, uko bawukata ngo ni kubumumera, ngo niyo mpamvu baguma bakora imishatsi myinshi ngo hama bagaca bayizana. Vy'ukuri idini rikigisha ivyo bintu, abantu bagafashwa bagakoma amashi. Hama ejo wahura n'umuntu afise amameshi ku mutwe, cyane yashizemo produit ku mushatsi wiwe, ukamuhungira kure, ukamubona nk'idayimoni kabisa. Kubera iki? Kubera ivy'idini ryakugaburiye. Ariko ubwenge bwawe ntibukubwire yuko hari abantu benshi cyane akora iyo mishatsi, wumva ngo n'amameshi akora abikuye muri bijya bintu bakoramo ibiziriko, mu bintu by'ibitoke, bijya bitokatoke cyangwa bijya bitumburi. Iyo produit ni ibintu bacanga chemicals, ariko ukizera neza ukatangura no guhagarara ucira urubanza ubwira abantu yuko by'ukuri amameshi ari umushatsi wa Satani, produit ko ari ubwonko bw'abana. Kubera wabyumvanye ubuntu runaka, wewe ntiwafashe umwanya. Icyo Bibiliya itubwira neza, iduhamagarira gusesa, kurondera ukuri, tukamenya umuco. Haba umaze kumenya umuco ukabona kuwusangiza abandi.
uraraba ikintu uracumvise umaze kucyumva ubwo nyene nawe urirutse utanguye kugisangiza abandi. Ntiwigeze ukora ubushakashatsi bw'iwawe urondere umenye ukuri imbere y'uko uvuga ibyo bintu. Nk'umwana w'Imana wumvise amakuru, ikintu ca mbere kora guca wirukira kuri data uvuga ati mpwemu yera ndazi yuko uzi byose, ariko ndashaka umuco kuri iki kintu. Ni ivy'ukuri izi produits zikogwa ni ubwonko bw'abana batonyi baba bapfuye. Aya mameshi abagore bambara muri iminsi mbona n'abagabo yambara, ni ivy'ukuri aba yavuye kuri Satani, imishatsi bakatagurika guma imera. Ariko ukihutira kugenda kuvuga utafashe umwanya wo gusenga, kuko iyo usenga Imana itega amatwi. Iyo nawe uteze amatwi Imana iravuga, kandi iyo wizeye Imana ikikora. Rero urakeneye kumenya gutega amatwi. Wowe ntugende imbere y'Imana nk'umuraperi urapura ayo marapu yiwawe, hama waheza uvuge ngo ame, umutima wamaze kugera mu gikoni ku byo kurya canke kuri telefone yawe canke ahandi hantu hose ugombuje. No, fata umwanya usenge uvugane n'Imana. Imana ukwiyegera ni kwiyegera. Yesu ashimwe. Amadini ariko arica abantu, amadini ariko arica abantu. Kubwira umuntu ngo kwambara jinsi ni icaha, kwambara ibirato atari bukare ni icaha. Impuzu zemewe umukozi w'Imana ni koti, ipantaro y'igitambara n'ishati n'ikaruvati, ibindi byose no. Ariko ukaraba Yesu amakoti angaya yari afise. Aya madini ariko arica abantu, amadini ariko arasazisha kuri Umucyo w'Ubujambo Ministry. Yesu. The word of God. Ihishurira abana bawe bakomeye, ihishurira abana bawe Yesu bakomeye, ihishurire abana bawe bakomeye. Ibi byose ni amadoktrine nawe Yesu yigeze avuga ngo ntuze wambare imeshi. Naho Yesu yigeze avuga ngo ntuze ukoreshe produit. Ibintu ubuzima tubayemwo, ibintu byose uyu munsi ni chemicals. Birabe nizo nyama wirirwa urarya, nizo nkoko wirirwa urarya, ni chemicals. Ndabivuze kwambara amameshi na Imana yigeze ivuga ngo ntagire umuntu azihamba. Wapi? Nta caha kirimo kwambara jeans, nta caha kirimo kwambara ikabutura, nta caha kirimo, nta caha kirimo kwambara ikabutura. Ivyo ni ibintu by'ibidini abantu bagiye bapopekera mu bantu, barabigisha birabanyura. Ariko kwambara ikabutura nta caha kirimo, nta caha kirimo habe namba. Kwambara isandari nta caha kirimo, kwambara ibirato vy'espress nta caha kirimo, kwambara ibirato ivyo ari byo byose nta caha kirimo, nta caha kirimo. Amadini canke abantu bamaze guhishurirwa Yesu Kristo, bamaze gutahura ubutumwa bwiza, nimwigisha abantu Yesu Kristo, nimwigisha abantu kurongorwa na mpwemu. Ndakubwiza ukuri, mpwemu yera azosanga abantu ku giti cabo bigisha iki ni cyiza, iki ni kibi, iki ni cyiza, iki ni kibi, kuko wowe si umurongora. No, ibyo dukora byose tubikore tugomba guhimbaza Imana, ariko arongorwa na mpwemu yera. Umwana w'Imana ategerezwa kurongorwa na mpwemu yera.
mpwemu yera niyakurongora ukamwemerera ko akurongora, ndakubwiza ukuri, ibyo uzokora byose bizomuhimbara, kuko si wewe uri kurirongora, nturi kurarongorwa na kamere yawe, nturi kurarongorwa n'ivyiyumviro byawe, ariko uri kurarongorwa na mpwemu yera. Kandi ikindi naco no gusezeranya nuko iyo dini nyene rizokurwanya, kuko mpwemu yera azokubwira ngo genda uko, idini naryo rikubwire ati oya ndabizi ngaha iwacu dukora uko, bigenda uko nuko, rero ivyo sivyo, birangire aguhindiye hanze. Imana idufashe cyane. Abantu turakwiye guhumuka amaso tukabona by'ukuri ukuntu idini ririko rirahumya abantu, ririko rirahumya abantu benshi, ririko ririca abantu, ririko ririca abantu. Idini ntuzobona ririko riravuga ku bugingo, idini ntuzobona ririko riravuga ku bugingo, oya ni ibintu bifadika gusa. Ariko abakristo barakwiye kwigishwa bakamenya ijuru, bakamenya ubugingo. Uyu munsi biba bibabaje kumva umuntu ashobora kuvuga ngo sinzi nimba nobanye, sinzi nimba mpfuye noja mu ijuru, ukibaza ati uyu muntu umeze gute? Kandi waraba by'ukuri uyu muntu ugasanga amaze nk'imyaka 10, 5, 20 irenga ari muri iryo dini, ariko ataratahura, atarakira ubugingo budahera muri we, ariko ibyo afise byose by'iri dini byagezwe. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Yesu yarabivuze neza ngo ubufise uwo mwana. Yohana yarabivuze neza cyane ngo ubufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Iki kintu uzugishire mu mutwe no mu mutima no mu bwenge bwawe, ugitahure, gishinga imizi, uhishurirwe. Aya madini yose ubona ngaha nta na rimwe Yesu yigeze atanguza, nta na rimwe Yesu yigeze atanguza, kandi nta na rimwe rizoja mu ijuru. Oya, nta na rimwe, nta na rimwe Yesu yigeze atanguza, nta na rimwe rizoja mu ijuru. Rero idini ritakwica, ritakubuza ijuru, rikura ryihebera. Uravye ibikorwa amadini akora, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Amadini yuzuye gucira imanza, amadini nta munsi n'umuzo kumva ariko aravuga ubugingo budashira. Nivyo akubwira byose, nivyo ngaha muri iyi si. Ariko uravye abatwitangiye imbere bo bemeye gutera umugongo ivy'iyi si, kuko batari abanyedini, bakemera bagapfa, bakemera bakabambwa, bakemera guturigwa, bakemera bakakira, barasanzara mpaka tuyishikiriwe ubutumwa bwiza. Kuko iyi si ntibayibona, ivy'iyi si babibona nk'ibibamba, kuko babona ko muri iyi si n'abashitsi umwanya n'umwanya barahava. Uraza umushitsi ari mu nzu y'iwabo umwanya n'umwanya arayibamba, kandi nta kintu na kimwe agenda atwaye. Burya muri iyi si niko tumeze. Ariko idini riraduhuma amaso ku buryo tubona yuko ivyo muri iyi si ari byo dukeneye, bifise agaciro kuruta ivy'Imana, kuruta ijuru. Iyi si si wacu, iwacu ni mw'ijuru. Ariko ku bana b'Imana gusa, abizeye Kristo Yesu, abizeye Yesu Kristo. Nimba utarizera Yesu Kristo, uwo mwanya wawe ejo ntuhazi, mw'ijoro ntuhazi,
uyu mwanya nyene n'uyu. Ca bugufi wakire Yesu, ca bugufi wihane ibyaha byawe, ca bugufi ubwire Yesu aguteze amatwi. Ijambo ryiwe riravuga ngo mpagaze ku rugi ndadodora, umuntu ntiyumva ijwi ryanje akugurura ninjiriwe dusangira. Yesu arifuza gusangira nawe. Ese uriteguye gusangira na Yesu uyu munsi? Ese uriteguye kuba umwana w'Imana uyu munsi? Ubwire ati Yesu, warakoze kumvira ku musaraba, warakoze kwitanga ku byaha byanje. Ndakwinginze mbabarire ibyaha byanje, amaraso yawe anyeze antunganye, ufute izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwakiriye guhera uyu munsi umbere umwami, umukiza w'ubugingo bwanje. Urakoze kunyakiriye, urakoze ko mbaye umwana wawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ikumugisha. Umuntu wese yifuza ko tumufasha, nimero zacu zirahari ngaho, mwaraheze byiwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.